no rinde nuri umuntu nka jewe hano urumva bijya by'uburozi bw'iwanyu je nibinkanga uvuze nare nibinkanga bijya ndabwigusubiriyemwo urafise ubwenge ndabufise nta bwenge ufise nta bwenge ufise uravyumva nare wewe hari kera aisha kubitwa uwo kubita waje wonkubita kofi imwe gusa uyo mutwe wiwawe Aisha aho nyene kwanza mbanzo mbarire kwanza mbarira kwanza Aisha urafise umugabo nari kuko mbaje ibibazo byinshi ndakwishure mbarira urafise umugabo narigeze kuba mfise umugabo ego warigeze kuba ufise umugabo ariko bisigura gushikiza isaha nta mugabo ufise kubera iki abavuzi nka mwebwe b'abagore usanga atabagabo usanga baba bafise niyihe mpamvu niyihe condition muhabwa kugira ngo ntimubandanye mubana n'abagabo banyu nare urisutwa kabisa ushaka mbaka ndakubwire niyo musigitanda byose ndabigusokororeye si uko tumenye amakondisiyo muhabwa ko bidasaba mubane n'abagabo banyu narigeze kuba mfise umugabo suko kugira mfise umugabo twaravanye gusa kubera mu kazi kiwanje ntibamukunze shefu wanje urumva ari ibintu namubonyemwo ntiyamukunze bisaba tuhukane ariko rero Sali bakunzi ba Inyishu Media murakomeye mumeze neza twe turashima turameze neza cyane tumeze bien sana so kuri no munsi mushobora kwibaza mbe gute ntare bicaranye na Aisha mushobora kwiyumvira ibintu byinshi cyane ariko iki kiganiro namutumiriyemwo murabasha kumenya byinshi kuvyerekeranye kuri Aisha umwe musanzwe mwita umurozi Aisha hora wiyumva gute bakwisa umurozi raniyumva neza wewe wiyita umurozi ukaca wiyumva neza muraniyumva neza kubera bakwisa umurozi nyene uca wumva nyene unezerewe cyane canke uri umuganga hagati y'uburozi uri umurozi canke uri umuganga ndi umuganga nare ego bakaca bakwita umurozi ukaca wiyumva neza nongere gute kuba sinobibabuza kuba nivyo vyamaze kubinjira mu maraso none kubera iki bakunze kukwita umurozi kandi nawe usanzwe uvura hoho ubuvuzi ukora bisa n'ivyo bintu by'ibirozirozi byanyu ega abantu benshi bazi utanze umuti nare ko uba ugiye kuroga kumba uba ugiye kuvura soko jewe umuti wanje sinica ariko ndavura none Aisha urashobora kutubarira ubwo buvuzi bwawe bwatanguye kuva ryari ni ryari wisanze ufise iyo ngabirano y'ubuvuzi sinovuga nari kwa sinohibuka ariko kubera nari mfise ibintu by'agakuku by'abakobwa iki rero umukobwa nari mfise umukobwa mugenzanje mananje dukundana niwe yabinshizemwo rero nabisanzemwo nguma navuye kwanza wa mbere baranyera rakize nace mbona sino bireka kandi bibandanye nace ndabibandanya rero ego dukunze kumva makuru avuga ati tabantu usanga bafise ivyo bintu by'ubuvuzi usanga ari akarondoro ko mu miryango yabo bisigura basokuru na basogokuruza babo bararoga kandi bakongera bakavura oya aho barabesha nari kubera je mu muryango wacu na numwe aroga suko jewe gusa nahone muhira je baranangara mu bintu je ndimo urumva bora bambaza ariko rero sinobaha umuco kubera nakazi kiwanje ndiko ndakora kwa ndabaye umuco biwacu mbonyanyera kubera nibamenyera ibintu vyuko rero urumva nakamere kiwanje navyinjiyemwo nakazi kiwanje simora nshaka rero umuntu anyinjirira mu kazi yego uramaze koga rusizi aha negereza ko guhoga nare hari ibintu dukunze kumva nyene ndakwita umupfumu ndakwita umuki nyita gusa umuganga ndakwita umuganga so hari ibintu nkunze kumva atabaganga hari umunsi mukuru bakunze gutegura umunsi mukuru bategura bagatumirana abantu bafise ivyo bintu bagatamba ujya munsi mukuru bawitagura narusha kumenya byose ariko nari umenye byose nabyo ndakubwira nariko urisutwa gusa wombarira jara abo nkunze kumva ngo ni mizuka ngo batamba ibintu by'imizuka no
ni umunsi tuba dufise abantu dukora ako kazi kose soko duhurira ahantu hamwe tugaterana imitwe kubera ni umuntu rero tufate tugiye kurya k'uyo munsi mukuru tuba dushaka umuntu afise ingorane tuhora tufata tukongerezanya inguvu tukagenda tukamufasha urya muntu kubera kirya kintu camunaniye kumukiza twebwe tugafashanya inguvu tukamuterera rero tukagenda kumuvura urya muntu niko akazi kacu twebwe dukora. Hama Aisha, kubera iki wahisemwo kuja imbere ya kamera ukavuriraho umuntu ukavyerekana imbere ya kamera, ntubona ko buri kuratitura imico yanyu kuvyerekeranye n'ubuvuzi? Oya simba ndiko ndatitura akazi kiwacu nare kubera urumva harya naramuvuye soko ariko naramuvuye ingorane rero inyuma we ego ingorane y'umuntu yanzaniye akazi iri inyuma Kubera hari ibintu bavuga ngo kugaragaza ibintu mukora, urumva mukabigaragaza imbere y'amakamera, abantu bo babakira gute? Urumva ni vya bindi nyene usanga abantu baguma babahise namu zitameze neza. nare bashe baduhe isanamu itameze neza twebwe n'akazi kiwacu ibi turaba suko bashe batuvuge nabi ariko twebwe akazi kiwacu nitureka. Ubu rero Aisha aragiye aravuye umuntu imbere ya kamera, arakize umugore wa Muvuto aramutahana. Fisa urusaku ruvuga ati nyuma y'ivyo bintu vyose Aisha na Muvuto burya ntibacana uwaka. Ico uvuze nivyo je kubera barandondeye ndamuvura umugore wiwe naramuvuye suko ariko Muvuto yashaka kugira umuntu watari amahera yanje afitiye ideni suko atamaye rero nawene ibe abe icara ahantu atuje kubera atari uko atamaye amahera yiwanje sinzi ko azoteka bishe ego. Ariko Aisha kubera iki none mukorera mu ideni gato usanga mu nyuma bije bizanye izindi nduru? Muvuto nawe hajya anyubona amafaranga azoyakura he haguhe kandi usanzwe afise irindi deni kandi we wamushize no mu bindi vyago gukuru hari anyo wamugiye gukuru urya mugora asanzwe afise ideni nawe ugiye kuvyitamo kandi bafise n'icanditse. Ubu nare ubu urafise ubwenge ariko niwe yandondeye suko araza imuhira arandondera ndagenda ndamuvura suko gute namaze kumuvura kweka atamaye atotondiye none korera ubusa nibishoboka. Rero gushikiza isaha utangwe kuvuga je ngo rero ngo nta bwenge fise ahubwo wewe bagiye muri ko barakorana ikiganiro no rinde nuri umuntu nka jewe hano urumva je bijya by'uburozi bw'iwanyu je nibinkanga uvuze nare nibinkanga bijya ndabwigusubiriyemwo urafise ubwenge na bwenge ufise uravyumva na bwenge ufise twubahane tubandanye ikiganiro uduze hejuru ndaduga hejuru urabizi nare na urafise amababa uvuze nare urafise amababa ndayafise uravyumva ndayafise nare kandi ba wisonera ego gusa ivyo tubireke Aisha tubireke kuko tubigize birebire n'amakofi no yaguha nare wewe hari kera Aisha kubitwa uwo kubita waje wonkubita kofi imwe gusa uyo mutwe wiwawe Aisha aho nyene kwanza mbanzo mbarire kwanza mbarira kwanza Aisha urafise umugabo nare ko kumaje bibajo byinshi ndakwishure mbarira urafise umugabo narigeze kuba mfise umugabo ego warigeze kuba ufise umugabo ariko bisigura gushikiza isaha nta mugabo ufise kubera iki abavuzi nka mwebwe b'abagore usanga atabagabo usanga baba bafise niyihe mpamvu niyihe condition muhabwa kugira ngo ntugubandanye mubana n'abagabo banyu? nare urisutwa kabisa ushaka mbaka ndakubwire niyo musigitanda vyose ndabigusokororeye se uko tumenya ama condition muhabwa ko bidasaba mubane n'abagabo banyu. nare narigeze kwa mfise umugabo suko kugira mfise umugabo twaravanye gusa kubera mu kazi kiwanje ntibamukunze chef wanje urumva ari ibintu namubonyemwo ntiyamukunze bisaba tuhukane ariko rero none nk'ubu kimya nko mwijoro nk'akabeho kaguteye bigenda gute? Mwijoro yasanga apishana ari mba ndiko ndakora canke muba mufise amajini hari abagabo b'amajini niyo abatahira. Okay
no samajini twebwe ngatobwe abakobwa tukora ukazi twikundira abasore bato bato batoba ego aje ngaha wonko no, wewe nkawe no kujana esha bocha no chanda gutangishikano ego uci ndangishika kubera mvyibushe eko buto buto barabukunda kandi nkabahebi yake urabona kuna ari gato gato ego nka uyu mubosi wanyu yitwa nde bahebi yake ego nkujya ari gato gato kurya sava nyuma gato gato wungana ukubona we ko gushoboka nare ha kubera iki mbona menga uruzuye ahantu hose ikibazo jewe mbagije dukunjewe mu bantu by'iwacu dukunda abahungu bato bato basi nakindi ngene mbaze birenzeyo none gushikiza isaha kuko unda abahungu bato bato muri iki gihugu c'u Burundi harabozemwe abahungu bato bato mwari kuja kubana nawe ni kondisiyo ahubwo mwebwe muhabwa ni kondisiyo basi ndagushira ushaka ni kondisiyo suko ufise umugabo w'idayimoni rakadayimoni rwakona ufise umugabo w'idayimoni nare usha kundurize bisazi jensu simbe mwamasa tutukana nendari uravyumva none urya mugabo wawe w'ijini mwahuriye ku mpanda urakajinirirwako uni wowe mumaye umugabo w'ijini wewe nare bawisonera nare bawisonera uravyumva nakubwiye tukunda abahungu bato bato numungu je nzokwereka ni muto muto no shaka uyuhe nibikura abana nare tweshimiane nunyinjire mu buzima nare uravyumva nunyinjirire mu buzima kora ibintu byakuzanye je byayisha reka kubinyinjiriramo cyayisoma condition zenu so bakunze banyinshi meje je neko ndayaga ngaha naisha wa murozi wacu wa muvuzi wacu uranyangaria na rujicu naona aya maso yiwe beni yapige zoom ivi nare nyene urafise indero narakubujije je Aisha sindi umurozi soko mamagara muganga wacu ngaha anya Aisha so mubandanye mudukurikirana nimwibagire kugira partage mugire comment turabakunda cyane ciao